Bakunzi b'ikiganiro ku KIVI ndabaramukije. Mu bisanzwe uyu munsi wari wateguwe ku buryo mpuzamakungu wamutegurwa ku wa 16 gitugutu uko umwaka utashe, ariko twebwe mu Burundi twahisemwo uyu munsi kugira ngo tuwuhimbaze dutanguza umwaka w'irima, igice ca mbere c'irima arico gice c'agatasi. Uyu munsi rero twawutunganije ku civugo kivuga kiti twese hamwe tugwiza umwimbu mu buryo burama, umuntu wese aronke ico afungura. Ico nico civugo Uburundi bwahimbarije ko umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza usanzwe uhimbazwa buri mwaka kwigenekerezo rya 16 gitugutu. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu Ndayishimiye Evariste yawuhimbarije mu ntara ya Gitega muri komine ya Mutaho hari kwigenekerezo rya 23 gitugutu, aho yaciye atanguza icese irima ry'agatasi. Kabaye n'akaryo ko gutera kamo ku barundi bose ngo bijukire kugwiza umwimbu mu bisata vy'uburimyi n'ubworozi. Urwo rugamba rwo kugwiza umwimbu yari yanarukanguriye indongozi zabo aribo ba musitanteri na ba buramatari mu nama yabagirishije ku mugwa mukuru wa politike wa Gitega, aho mbere kugira ngo aborohereze ibikorwa vyabo yashikirije imodoka zishasha ba musitanteri. Vyinshi murabikurikirana muri kino kiganiro, nkabanda bahaye ikaze. Kwigenekerezo rya 23 gitugutu, nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu Ndayishimiye Evariste yarishikiye ku musozi wa Nyabisaka, ni muri komine Mutaho y'intara ya Gitega. Kuri uyo musozi hari ikigo c'akarorero kiri kuri hegitari 25, ico bise Centre de Rayonnement de Nyabisaka. Amakoperative atandukanye niyo ari kararima muri ico kibanza cyafashwe nk'ishure ndimo. Mushikiranganje w'idukikije uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema akaba yamenyesheje umukuru w'igihugu cacu yuko hari gisata kiri muri ubwo bushikiranganje kizokurikirana neza ibikorwa vy'ico kigo. Ati bipfuza yuko abarimyi n'aborozi bo ku misozi ihegereye bazohora barima bakorora bisunze ubuhinga bukoreshwa muri ico kigo. Bitegekanijwe ko hubakwa inyubako nini izoshingurwamwo umwimbu uva muri iyo mirima hamwe rero n'ihinguriro. Umukuru w'igihugu cacu Ndayishimiye Evariste yaciye yifadikanya n'abaraho n'abakozi ba FIDA ishirahamwe mpuzamakungu rijeje gukurikirana ibyo gufungura neza mu guteragira ibigori kuri hegitari 14. Umukuru w'igihugu cacu Ndayishimiye Evariste yarateye intege amakoperative yabaye ya mbere mu kwijukira ibikorwa vy'iterambere mu kubashikiriza ibikoresho nk'amasuka, ibipawa, ibivomezo, mbere hakaba n'ayaronkejwe inka za kijambere. Muri iyo ntara ya Gitega nkuko vyamenyeshejwe na buramatari w'iyo ntara, umutumba wose, komine yose canke intara yose birafise umurimo w'akarorero mu ntumbero yo kwitabira akamo kanya n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu Ndayishimiye Evariste. Umukuru w'igihugu cacu yarashikirije bene gihugu b'intara ya Gitega bari bitabiriye ivyo birori ku bwinshi byo guhimbaza uwo munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe gufungura neza ijambo. Yababwiye ati Reta Mvyeyi ntizokwigera ihemuka itabonye mu Burundi umunwa wose uronke ico ufungura kandi umupfuko wose ufise amahera yo kwikenura. Iryo ni ryo terambere mu gihugu. Mbega nibihe bimenyetso vyerekana ubukene? Igihe cyose muzobona hakira abarundi batagira ico bikorako ngo baronke ivyankenerwa mu buzima, tuzoba turi mu bukene. Igihe hazoba hakiri n'umurundi umwe arara mu cari nk'inyoni, amagara mukika ntiyivuze, ntaronke ico afungura, abana biwe adashoboye kubajana ku ishure, ibidukikije vyahonye, muzomenye ko igihugu kizoba kikiri mu bukene. Kubwanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu
uwo munsi mpuzamakungu wari uwo kuzirikana neza umuti w'inzara. Kugira tugire amagara meza n'umutima mwiza, dutegerezwa gufungura neza, tukanywa amazi meza kandi tukagira uburaro bwiza. Muri Reta Mvyeyi twiyemeje twese gushira ingufu zidasanzwe mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kugira ngo tugwize umwimbu w'ibifungurwa, hanyuma amagara y'abantu abe meza kandi turonke umusesekara udufasha kwikenura mu bindi tutihingurira. Twama twabivuze kandi ntituzobideha. Ihinguriro ridahomba, ihinguriro riteza imbere igihugu n'abantu, ni ihinguriro ry'ibifungurwa. Kukaba nkako nta muntu adafungura ku munsi kandi udafunguye ntaco wokora kuko akora mu nda, kandi twese turazi yuko indi shonje itagira amatwi. Umukuru w'igihugu cyacu ndayishimiye Evariste yarashimiye ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ndetse n'amashyirahamwe mpuzamakungu kuko uwo munsi wahimbajwe umwimbu wiyongereye mu gihugu. Turashimishwa no kubona umunsi mpuzamakungu wahariwe ibifungurwa uhimbajwe mu Burundi mu gihe umwimbu wiyongereye ku rugero rushimishije, na cyane muri iyi myaka 3 iheze. Turashimiye amakungu ko yabonye ko ikibazo cyo gufungura neza ari ikibazo cya zina muntu, ko atawukwiye gufungura ubundi atubitse umukanda, hanyuma bakakigira ikibazo mpuzamakungu. Reka rero ngaho iwacu dushimira amashyirahamwe mpuzamakungu dufashanya muri ico gikorwa. Aha hariho ubwa mbere rishyirahamwe FAO ridufasha cyane mu burimyi mu kugwiza umwimbu. Hariho ishyirahamwe FIDA, hariho ishyirahamwe PAM, hariho na PNID n'ayandi mashyirahamwe akomeye nk'ibanki nkuru y'isi yose. Abo bose batuguma hafi mu kudusahiriza mu migambi y'iterambere riciye mu burimyi, na cyane ngaha iwacu aribwo twagize umuheto n'inkinzo y'urugamba ko kurwanya ubukene. Bimwe by'umwihariko nagira ngaha shimire cyane igihugu c'Ubushinwa giserukiwe ngaha mu Burundi na ambasaderi Li Shanglin, citaga kitiziganya mu kuduterera agacumu k'ubumwe mu buhinga no mu bikorwa vy'iterambere mu burimyi n'ubworozi. Nimwaba mubona tugeze kure mu iterambere ry'uburimyi, caradufashije cyane mu buhinga, mu bikoresho, kirarungika abahinga baza kwigisha abahinga biwacu. Natwebwe nyene mbere ndababwire na jewe baranyigishije, giheruka kutwubakira ikigo gikomeye cyane. Ico kigo kizodufasha guhingura imbuto zimera cyane ndetse no kurobanura imbuto zimeze neza. Iyi ntambwe turayikesha cyane ukwitanga umwete n'ubwira byaranze ubushikiranganje bujejwe uburimyi n'ubworozi, tutibagiye na mwebwe abene gihugu abagwiza tunga bo bazana imitahe. Ubu tukaba twaramaze kubaka urunani hagati y'iyo migwi ndababwiye. Yongeye kubatera kamo ko kongera inguvu mu kwisunga umugambi wa leta washizwe ahabona. Mu ntumbero yo gushitsa ihangiro ry'igihugu cigaba kikigaburira, Reta Nkozi kandi Mvyeyi bicishije ku bushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, iherutse gushira habona umugambi munini wishigwa mu ngiro ya wa mugambi w'iterambere ry'Uburundi mu gisata c'uburimyi. Uwo mugambi ni uducira inzira irashe tugiye kwisunga kugira ngo dushike kwihangiro twiyemeje. Dusavye ko abarundi bose, amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu bigenzi, ko twese twawuhundarako tukawugira gwacu kugira ngo
dushike kwihangiro ry'iterambere rirama kandi ridakumira kubijanye n'igisata c'uburimyi. Umukuru w'igihugu cacu yaciye amenyesha uko Reta Mvyeyi Reta Nkozi igiye kubandanya gushigikira abarundi mu ntumbero yo kurwanya ubukene. Kubandanya kurosa abarimyi intabire ku giciro kitavuna. Iyo ntabire mukamubizi ikaba ariyo twihingurira ngaha mu gihugu cacu twitwararitse gukingira isi amagara y'abantu n'ibinyabuzima. Ubwa kabiri korohereza bene gihugu kuronka ibitungwa mu ntumbero yo kunagura ubworozi biciye mu runani rw'abasangiye urugendo mu iterambere. Ubwa gatatu kurosa abarimyi imbuto zirobanuye ku giciro kitavuna, gukingira isi ndimwa mu kurwanya inkukura biciye mu guca imikobeko no kuyiterako ubwatsi bugaburira ibitungwa. Ubwa kane kurwanya ingwara z'ibitungwa n'iz'ibiterwa be n'udukoko tubangamira imirima. Ubwa gatanu gutunganya neza amakoperative yo ku mitumba mu gihugu cyose no kuyaha uburyo bwo gukora kugira ngo abayahuriyemwo bumve ko igikorwa cyo kugwiza umwimbu kibega gutyo umwimbu ugume ku rugero rwiza. Ubwa gatandatu guhimiriza abarimyi kwijukira ubuhinga bwo kuvomera imirima kugira bahangane n'ihindagurika ry'ibihe gutyo bashobore kwimbura kenshi mu mwaka. Ubwindwi gufasha abarimyi borozi gushingura umwimbu mu bigega rusangi no kubakariza ubwenge mu bijanye no kubika, guhingura no kudandaza neza umwimbu wabo. Kugira ivyo bishoboke rero twasanze ari ngombwa ko ikomine yose iroswa ikigo kijejwe iterambere ry'uburimyi n'ubworozi haba mu guteza imbere ubuhinga bwo kurima no korora kijambere haba ndetse no kuvura ibiterwa n'ibitungwa. Nivyo bigo tugiye ubu bwa vuba gutangura kubaka mu makomine yose ageze igihugu cy'u Burundi. Nk'uko mubona twabitanguye kandi hategereza kuboneka imirima shure ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'intara gushika no ku rwego rw'umutumba. Mu bijanye no gufungura neza umukuru w'igihugu cacu nyenicubahiro Ndayishimiye Evariste yarakebuye abarundi bamwe bamwe bafashe umugenzo mubi wo kumarira ku isoko ivyari bikenewe ku magara yabo, agira ko anamenyesha yuko hagiye gushigwaho ibisata byo kwigisha kugabura neza. Twarabonye ko naho twagwijije umwimbu w'uburimyi n'ubworozi abantu benshi baracafungura nabi cyane. Ahanini uko gufungura nabi bijanye n'umuco mubi wateye abarundi, ubabuza kurya uturyoshe ngo nutw'abazungu ngo canke ngo nutw'abakire. Amagi, amasoro n'inyama babihebeye isoko nabo bagafungura gusa ibibuzuza inda atanga buri kwiye irimwo. Arico gituma abana bakigwara ingwara zo gufungura nabi. Harageze ko abarundi bose bafungura ingaburo ikwiye. Tugiye rero guhagurukira urugamba wo kugwanya ingwara ziva ku gufungura nabi ku bantu na cane cane ibibondo turiko turakuza. Ni muri iyo ntumbero ku mavuriro mato mato yose tugiye gushiraho igisata kijejwe kwigisha ingaburo ibereye ku bana bato ndetse no ku bakenyezi bibungenze. Ico gisata kizoca mbere gifasha kugaburira neza abana bamaze kugaragaza ibimenyetso vy'ingwara zo gufungura nabi. Twame twibuka ko gufungura neza atari gufungura umwuga umwe mere nka wa muduri wa Nkeshimana. Nugufungura nyabune bifungurwa bigizwe n'imigwi itatu y'ingaburo: intanga nguvu, indema mubiri n'isanganya ngaburo. Kandi ivyo bibe umwitwariko wa twese cyane cyane abavyeyi kugira ngo dukingire amagara y'ibibondo. Umukuru w'igihugu cacu yaratekereye impanuro abarundi bose kugira ngo bikunde urugamba rwo kurwanya ubukene cyane cyane gufungura nabi turutsinde.
ko twigiriye inama yo gukorera mu runani leta abarimyi n'abanyamitahe turasavye inshuti n'abagenzi amashirahamwe mpuzamakungu dufashanya mu gisata c'uburimyi n'ubworozi ko atanumwe yosigara inyuma ntihagire n'umwe asubira kwitambana ngo agire ikivi ca wenyene. Mu Kirundi tuvuga tuti uwitambana wenyene aba ari umutovyi. Tuje hamwe twese rero tugire urunani niho tuzoshika kwihangiro twiyemeje. Ega turi kumwe twese niho dushika kuri iryo hangiro kandi n'ingoga. Ko twavuze ko twese hamwe tugire urunani rwo kurwanya inzara. Duhamagariye abaheruka guhunguka bose nabo nyene bashikire ku kivi muri uyu mugambi. Ntibikumire ahubwo nibaje hamwe n'abandi mu makoperative no mu yandi mashirahamwe ari ku mitumbi wabo. Duhamagariye abajejwe uburimyi n'ubworozi kuva ku rwego rw'intara gushika ku mutumba. Cyo kimwe n'abaserukira abandi mu ntwaro kumva no gutahura uruhara rwabo mu kurwanya inzara, mu gufungura neza no kurwanya ubukene. Ibi tubibwiye cyane cyane abahinga b'indimo ku mitumba. Kuva ubu bamenye ko aribo tuzobaza ibitagenda neza mu burimyi ku mitumba bajejwe. Uzokwigira sindabibazwa nawe, nta kindi azobarindiriye atari gusezererwa mu kazi. Imbere yo gusozera twashaka kwibutsa abarundi ko batokwanjanjwa kwiteka Imana yaduteye mu kutugabira ibiyaga, inzuzi, imyonga ndetse n'ububande bufise amariba atemba amazi. Twijukire kuvomera turime kenshi kandi vyinshi, mbere tuzane n'ibiterwa bishasha tutari tumenyereye. Ikindi twifuza nuko abarundi botegera ko kuraza ibibara bitagishoboka kubera igwirirana ry'abantu. Nico gituma tubasaba gutegera ubwenge bwo gushira amatongo hamwe tukayagira umurima rusangi, tukongera tukamenya ubuhinga bwo gukurakuranya ibiterwa. Nitwafata imirima yacu tukayishira hamwe, umwe wese agaharura umurima yazanye nk'umutahe, hanyuma imiryango yacu nayo tukayigira nk'ishira hamwe tukarimira hamwe, muzobiraba muzosanga umwimbo wagwiriye. Ivyo kandi vyoherekezwa no kororera hamwe, tukagwiza ibitungwa kandi tukabihanahana. Umukuru w'igihugu cacu nyene cyubahiro Ndayishimiye Evariste yasozereye ivyo birori avunira akagohe abarundi ati agatu kamagara ntigatwagwa n'abafyina. Ati turifuza yuko umwaka uza twohimbaza uwo munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe gufungura neza, atangwara zituruka ku gufungura nabi zivugwa mu gihugu cacu cy'u Burundi. Imbere yuko nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu Ndayishimiye Evariste ashika muri komine ya Mutaho kwifatanya n'abandi mu guhimbaza uwo munsi, yabanje kugirisha inama indongozi bamusitanteri b'amakomine na babura amatari b'intara. Yabanje kubakeza ku mabanga mashasha bahawe yo kurongora bene gihugu na rya bwari bubaye ubwa mbere bahurira mu nama nk'iyo. Yongeye kubibutsa nk'uko yari yabibabwiye igihe yaje arabasanga mu ntara zabo ko icyo Reta Mvyeyi Reta Nkozi irondera ari ubuzima bwiza bwa bene gihugu. Umukuru w'igihugu cyacu nyene cyubahiro Ndayishimiye Evariste yarabakarihirije ubwenge mu bijanye no kurongora neza bo bajejwe, hamwe rero n'ibintu bimwe bimwe bofatira ko mu kugwanya ubukene mu makomine cyangwa intara zabo. Ahanini rero akaba yashingiye ku burimyi n'ubworozi, ku butunzi kama buri mu makomine cyangwa intara, kuri ba rukerarugendo na bwa buhinga bwo guhanahana amakuru. Ibindi tubibwirwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean Claude Karegwa. Ico twobanza kubamenyesha nuko inama nyine cyo umukuru w'igihugu aje kugirisha babura amataya na bamusitanteri ni inama ijikurikira inama yaheruka kugirisha abisangira mu ntari wabo no mu makomini wabo kugira ngo bashikirize imigambi n'imigabo ya Reta Mvyeyi ariyo Reta Nkozi. Uno musi rero kwabaye ugushimangira inyigisho yari yabahaye mu bigabane
bitandukanye yongera kandi arabaha n'izindi nyigisho nshasha aho umukuru w'igihugu yashingiye uyu munsi no kumvisha abo barongozi yuko bategerezwa kuba inyishu ku bibazo abenegihugu bafise abenegihugu abo bategerezwa kubabera abavyeyi bakaza kubabera abigisha bakaza kubabera abarongozi bakabafasha gutera imbere gutorera umuti ibibazo ntibabe ibibazo by'abo benegihugu ko vyagaragaye muri kahise mu kwiga ashimikiye ahanini kubijanye no kugwiza umwimbu gukingira inyubako rusangi muri iyo ntumbero kugwiza umwimbu yabwiye yuko bategerezwa kurima n'ibindi biterwa bishasha ati kandi ntagire umuntu azosorogira ubwoba ngo umwimbu uzohava ubingorane kujya vyagenze mu myaka iheze leta yafashe ingo yo kugura umwimbu w'umusesekara kugira ngo yonyene imenye ingene utunganya umukuru w'igihugu cacu nyene cyubahiro ndayishimiye Evariste yaciye yishikira ku gituro ca vya biduga binini kiri Gitega ahari hegeranijwe imiduga igenewe guhagwa ba musitaneri iyo miduga ikazobafasha gushika ku ntambwe ikomeye mu ntara n'amakomine barongoye umukuru w'igihugu cacu ndayishimiye Evariste aganutse ari kumwe n'umutambukanyi wiwe barahagaze i Bugarama mu ntara ya Muramvya baragendera ishami rya koperative Vaso aho ririmira ibigori baciye bifatanya n'abari mu iyo koperative mu gutera ibigori mu murima w'uburinganire burenza ihegitari saho gusa no mu gisagara ca Bujumbura muri zone ya Gihosha yarahashitse ahakorera iyindi koperative Vaso n'umutambukanyi wiwe barafashije mu kurima ahazotegwa ibiraya baranafasha mu gutera ibigori mu murima wo hafi yaho nyene yongeye guhimiriza abarundi gukora cyane kandi bakorere mu runani uyu mugambi iciza cyawo kera abakozi ba leta bava ku kazi batanguranwa mu bubare ugasaba ibereye ku marigara y'ububare mugabo ubu baca baja gukora ibikorwa kugira ngo batanje akarorero kuko isuka koko itakiri bya bindi bavuga ngo no guhamba amaguru ubona yuko isuka ni ihinguriro rikora indya dukoze ibifungurwa naho byabiri twava umunwa wose utegeza kuronka ico ufungura umva twebwe ntiturabaryi gusa turavyironderera ivyo dufungura eshe nko mu Burundi incabwenge abakozi ba leta bose bogira uko nyene bakavuga bati jewe sinzofungura nsumye gusa nzofungura n'ivyo nsoromye iwanje ico gihe yaminwa yose aho rirondera kurya gusa taco yakoze bijya yaho rirya bicaye umusese karutuma dushora ku isoko hanyuma ndetse mbere tugabihingura tukazona bishora hanze kugira ngo umupfuko mu Burundi nawo uronke amahera kandi nta handi azova atari muri rihinguriro ry'ibifungurwa ubwo runani Vaso bisobanura valorisation du sol mu gifaransa washinzwe na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu ndayishimiye Evariste rufise intumbero yo gukora uburimyi n'ubworozi bwa kijambere cyane inyuma y'amasaha y'akazi kuko benshi mu barugize ari abakozi ba leta baciye bamushimira kuri ico cyiyumviro ciza mu kumugabira inka zibiri za kijambere mu bikorwa bindi nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu ndayishimiye Evariste yaranguye ni ibikorwa vy'inama nshikiranganje vyabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega hari kwigenekerezo rya 22 Gitugutu bimwe mu vyavugiwe muri iyo nama tubibwirwa n'umuvugizi wa leta Prosper Ntahogwamiye hihwejwe ibi bikurikira ubwa mbere integuro y'igitabo c'imigambi yo gukingira ibidukikije no guteza imbere uburimyi n'ubworozi inama shikiranganje imaze guhanahana ivyiyumviro kuri uwo mugambi ikanawunganira yarawemeje ubugira kabiri urwandiko gwerekeye ingene umwimbu ugenewe isoko wokoreshwa neza ubwo rwandiko rwashikirijwe n'umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ubugira gatatu integuro y'ibwirizwa ryemeza amasezerano hagati ya leta ya Turkiya na leta y'u Burundi byerekeye imfashanyo y'amafaranga iyo nteguro yashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu no gufashanya mu migambi y'iterambere ubugira kane integuro y'ibwirizwa risubiramwo igitabo c'amategeko atunganya kongera gatomora ububasha bwa sentare za gisirikare iyo nteguro yashikirijwe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba mu gihe inama nshikiranganje ariko irihweza iyo nteguro
yaramenyeshejwe ko igitabo c'amategeko atunganya kongera gatomora ububasha bwa sentare kiriko kirasubirwamwo kandi ko bizoshobora kugira ico bihinduye kuri integuro iriko irigwa. Inama nshikiranganje yaciye isanga iyi nteguro ikwiye kurindira ikazigirwa rimwe niyo yindi iriko irasubirwamwo kugira ngo ntihazohave habamwo ingingo zivuguruzanya. Ubugira gatanu, integuro y'itegeko nshikiranganje rishinga urugero rw'amahera azokoreshwa muri leta mu gice ca kabiri c'umwaka w'2020 ushira umwaka w'2021. Iyo nteguro yashikirijwe n'umushikiranganje w'ikigega ca leta no gutegekanya imigambi y'iterambere. Ubugira gatandatu, integuro y'itegeko nshikiranganje rishiraho ibiciro vy'ifatiro ku masoko ya leta. Iyo nteguro yashikirijwe n'umushikiranganje w'ikigega ca leta no gutegekanya imigambi y'iterambere. Ubugira indwi, integuro y'itegeko nshikiranganje ringanisha imishahara ku bayobozi n'abakozi be n'uburyo bwo gukoresha mu migambi ifashwe mu mugongo n'abafashanya n'u Burundi. Iyo nteguro yashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta no gutegekanya imigambi y'iterambere. Ubushikiranganje bujejwe ikigega ca leta busanzwe ari bwo bukurikirana ingene amahera ya leta yose akoreshwa yaba yavuye mu gihugu hagati canke hanze y'igihugu. Bwafashe ingingo yo gushiraho urugero rw'imishahara ku bayobozi n'abakozi be n'uburyo bukoreshwa mu mirimo ya misi yose mu migambi ifashwe mu mugongo n'abafashanya n'u Burundi kubera imvo zitari nke. Twovuga nk'izi: ubwa mbere, uburyo butangwa n'abafashanya n'u Burundi bwaba buje nk'ingabire canke ingurane buca buba ubwa leta, bukabwirizwa gukoreshwa neza hisunzwe amategeko y'igihugu. Iyo ari ingurane naho leta izobwirizwa kwishura ibicishije ku makori atangwa. Imvo ya kabiri, uburyo butangwa n'abafashanya n'u Burundi buba buje gufasha mu irangurwa ry'imigambi hisunzwe ivyashinzwe imbere y'ibindi n'umugambi wagutse w'igihugu w'iterambere. Ikibonekeza ubu nuko ubwo buryo bukoreshwa hanini mu mirimo ya misi yose kandi atariko vyategerezwa kugenda. Imvo ya gatatu, hihwejwe imirimo ku bakozi mu migambi ifashwe mu mugongo n'abafashanya n'u Burundi, ibikorwa bisa n'ibingana n'ivyo mu bisata vya leta canke bikukira leta. Urugero rw'imishahara rw'umurengera muri bene ivyo migambi ntirusiguritse. Imvo ya kane, ubushobozi ku bakozi bo muri mwene iyo migambi nta kinini busumbije ubw'abarundi umuntu yihweje ingene ibikorwa bidindira hagaca hasabwa ibiringo vyiyongera, amatati yibonekeza be n'amahera akoreshwa ivyo atari yaragenewe leta ibwirizwa gusohora rimwe na rimwe amafaranga. Imvo ya gatanu, ubusumbasumbane bw'imishahara mu migambi ifashwe mu mugongo n'abafashanya n'u Burundi ntibwo kwisigura mu gihe mu buzi bwa leta bariko bararaba ibishoboka mu ntumbero yo kugabanura imishahara. Abasumira ku isoko imwe babwirizwa gufatwa kumwe hisunzwe ukugene abantu babayeho. Ufatiye kuri izo mvo zose, urugero rw'imishahara iyi nteguro ishikiriza rwisunze imishahara itangwa mu mashirahamwe yegamiye leta asanzwe atanga imishahara minini. Inama shikiranganje ihejeje guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje ibanje kwitosora mu duce tumwe tumwe. Ubugira umunani, nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu yari ifadikanije kandi n'abarundi bose mu birori vyo kwibuka incungu ya demokrasi nyene cyubahiro Ndadaye Melchior. Ivyo birori bikaba vyatangujwe n'inkuka ya misa yabereye kuri Paroisse Saint-Michel irongowe na musenyeri wa diocese nkuru ya Bujumbura. Yagize ati: kuri uyu munsi rero turiko turibuka Melchior Ndadaye nk'incungu ya demokrasi, nikabe akaryo keza ko kuraba ko twahagumije kandi turiko turateza imbere iryo ragi rya Ndadaye ryerekeye
intwaro nziza ya demokarasi ihagateka bose ihereye ku gusonera ubuzima bwa muntu, intwaro yubahiriza bose mu byo barekuriwe, intwaro idakumira ifatiye kuri iki canke kiriya, intwaro itarenganya, intwaro idatoteza, intwaro itangaza bayo, intwaro ikingira ubuzima bwa bene Burundi bose. Ivyo birori vyabandanirije ku ntatemwa yitiriwe incungu za demokarasi, aho humvirijwe ijambo umuhisi yashikirije mu nyuma yo gushirako amashurwe aharuhukiye. Irangiye nk'abandi bakirisu bose, nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu Ndayishimiye Evariste ari kumwe n'umutambukanyi wiwe barifadikanije n'abakristo ba Paruwase Gitongo muri diocese ya Gitega. Afasha kanya mukuru w'igihugu cacu Ndayishimiye Evariste yababwiye ati: Imana rero yangiriye neza uwo munsi, nza gusangira igisabisho na mwebwe kugira ngo tuyikengurukire kuko yama imisi yose yadutunze twebwe abarundi. Tuyisabe kugira ngo iduhe imigisha muri iki gihugu cyacu. Ndabasaba igisabisho. Amabanga mwanzeje nampaye n'amabanga atoroshe, nivyo buke ndiko ndarama, ariko mubandanye munsabira kuko n'amabanga akomeye. Aha mwese nta numwe atavuga ati ndafise ico nsaba igihugu. Murumva yuko kugira ngo ushobore kubatunganiriza mwese nigisabisho gusa, nawe je kubwaje ntavyo noshobora. Mubandanye mukundana, mubandanye mufise umutima umwe kugira ngo ntihagire muri iki gihugu cacu amagume azosubira kuza ngo abarundi bacanyemo. Twese turi bamwe, ahubwo twijukire ibikorwa by'iterambere kuko aharaye inzara murabizi hazinduka inzigo. Nino ngaho dusozereye kino kiganiro cuno munsi, mugira ibihe vyiza hiwanyu.